hagarara gatoya. Hari ikintu nashaka ndakubwira. Uno munsi hari ikintu Imana yanshize ku mutima kugira nshike kukubwira. Ico naco n'ubuvugishwa budasanzwe. Urashaka kumbwira ati urashaka kuvugishwa ku buzima bwawe. Reka ndakubwire. Nakubwiye ntuhindure, ndindira gatoya. Ubwo buvugishwa nabwo ndakuzani. Nashaka ndakubwire ngo ja gusoma Bibiliya. Ego, ndabaha ikaze mu kiganiro intahe yacu cuno munsi. Mu kiganiro intahe yacu cuno munsi turiko turayaga ku kintu bita kugendera mu kuri. Twaheruka kwiyaga ku kintu bita kugendera mu rukundo. Uno munsi turiko turayaga ku kintu bita kugendera mu kuri. Igihe tweko turatangura, navuze ko nshaka kuvugishwa ku buzima bwawe. Waciye ufata akanya, benshi muri twebwe twaciye dufata akanya kugira ngo dushobore kuraba. Mbega n'ubwe buvugishwa giravuge. Ariko ico novuga nta buvugishwa buhari busumba ijambo ry'Imana. Imisi yose twama tugenda hirya no hino kugira ngo dushobore kurondera ubuvugishwa. Ariko ubuvugishwa bwose Bibiliya ivuga ngo amasezerano yose muri Kristo Yesu ni ego kandi ni amen. Rero ubuvugishwa bwose bwaramaze gushitswa mu cijambo ry'Imana ryavuze. Ijambo ry'Imana nibwo buvugishwa dukeneye. Ijambo ry'Imana nivyo vyose dukeneye. Igihe cyose wowe uri kurarondera ubuvugishwa, umuntu akubwira ati Imana yakuvuze ko ibi, udashaka kumviriza, udashaka gusoma iki jambo ry'Imana rivuga, ubu uri kurihenda. Kuko ijambo ry'Imana niryo ritekeye ubuzima bwose. Yesu ashimwe. Usomye muri Yohana igice c'8 ku murongo wa 32 haravuga ko Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri nako kubaho kwidegenza. Umunsi umwe Imana yarafasha akanya iriyumvira, iraraba abana bayo ibona baragoba. Salomo we yarabivuze neza, iravuga ati nararavye ku isi nsanga abana b'abami nibo bagenda bakweza indogoba, mu gihe abana babaja aribo bazuriyeko. Bisigura ngo abana b'Imana turi Petero arabivuga neza, aravuga ngo turabami n'abaherezi mu bwami bw'Imana. Rero kuba turabami n'abaherezi turafise Imana. Bibiliya nico ituvuga ko turi abami n'abaherezi. Twategerezwa kuba ari twe novuga ati duteye imbere, twategerezwa kuba ari twe dufise turiko turagaragaza ubuzima bw'ubwiza. Ariko no munsi cyabaye igihushanya. Rero Imana iri kirabira biravuga ati rero abantu banje none kubera iki aribo ingwara zije nibo zishikirako, ubukene buje nibo bushikirako, ingorane zose kwisi. Si ugiye kuraba hari n'abantu bakubwira ati iyo ukijijwe ucugorwa, ariko siko biri, siko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero Imana ibiravye kivuga ati burya abantu banje ntibariko baricwa na malaria, ntibariko baricwa na sida, bariko bicwa no kutamenya. None tuzomenya gute tutashase kwiga? None mbega twiga ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo ni jewe kuri, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo umenye ukuri ubumenye Kristo ubwiwe. Yesu niwe kuri. Iyo umenye Yesu ubumenye ukuri. Ntushobora kumenya ukuri mu gihe ntushobora kumenya Yesu mu gihe utaramenya iki jambo giwe rivuga. Rero ubuvugishwa bwa mbere ukeneye kumenya Imana. Ijambo ry'Imana riratwereka umugambi Imana idufitiye. Iyo nawe Imana Yesu yaravuze ngo umwasi ntazanwa n'ikindi atari kwiba, kwica no gutikiza. Ariko Yesu yazanywe kugira ngo turonke ubugingo busagutse. Tuko turavuga ubuzima busagutse, harimo amagara meza, hariho ibintu byose ukeneye, hariho amahoro, amamariage, ibiki byose. Ivyo byose ukeneye biri muco bita ubuzima busagutse. Kuko si ubuzima bwonyene, ariko n'ubuzima, kandi ubwo buzima busagutse burimwo nico bita inyongera. Rero Yesu yaje kugira ngo turonke ubuzima busagutse. Niwo mugambi Imana idufitiye. Ariko ubwo buzima busagutse ntibushoboka mu gihe utaramenya ukuri, kuko uzokwisanga uboshwe. Ndamaze kubona abantu benshi bafata ibirometero byinshi bagiye ahantu kugira ngo bashobore kubasengera, bababohore, les prières de délivrance. Si bibi ni navyiza, kandi birashobora no kugusengera. Apana barashobora baranagusengera ukabohoka. Ariko hamwe bo kubohora, hamwe bo gusengera ukabohoka utazi ukuri, haciye iminsi uzokwisanga wasubiye kandi kubarondera kugira bagusengere. Iyumvira umunsi uzosanga watewe mwijoro, bizoca bigenda gute? Urakeneye ko ugera ahantu ugira bwa buzima busagutse nkuko nabibabwiye. Imana igushaka. Imana igushaka kukubona ufise ubuzima busagutse. Ubuzima busagutse bubonekerwa muri Kristo Yesu mu kumenya ijambo ry'Imana. Utaramenya ijambo ry'Imana naho uba warakijijwe, ushobora kubaho nk'abandi bose, kandi ushobora kubaho nk'abandi bose kandi atari ko vyategerezwa. Ariko uri umwana w'Imana, uri uwera w'Imana, washiriweho kubaha ruhande. Na niyo mpamvu utegerezwa kumenya ivy'ubwami bwawe kugira ngo ushobore kubibamwo, maze ugaragaze ubuzima busa n'ico uri. Rero ndabashimiye ku karyo keza mwaduhaye kugira ngo mushobore kumviriza kino kiganiro. Ndabatumiye mu kiganiro cy'ubutaha. Ndazi neza ko tuzoyaga ibintu bidasanzwe. Mwarahezagiwe cyane.